twasaba nyakubahwa generale perezida wa FFB yuko niburi buriyo tugendera akaraba izitara ziri ngaha mu Minago naho ziri kure y'igisagara, hanyuma federasiyo ikagira icidufashije kugira izitara ntizitakare na rijya zaronsa abafurura iyo mpano zironka abavomera iyo mpano. Nitwa Niyokwizera Patrick, nkaba mu by'umupira w'amaguru narakinye football mu migwi myinshi ya première division na deuxième division. Mu burongozi naho narigeze kuba serukira umugwi Magara Star muri première division imyaka ine ariko ndawurongoye, nkaba narawurongoye kandi imyaka ibiri muri deuxième division. Nyuma y'ibyo twaciye tuba tugurishije umugwi, niho twaca dufata ikiyumviro cyo kuja muri ibi bintu byo kurera abana. Mu kubarera rero twahereye ngaha ku gatumba hanyene mu Minago mvuka, aho ikiyumviro cyo kubarera cazanye umushingantahe yitwa Timote twatanguye ari club yitwa Club Nderagakura, twisopa tuva ngaha tugenda gukina championnat ya Kade i Bujumbura, ko muri ico gihe mu Rumonge ntibyashoboka ko tujayo, twabona ko ahabangutse ari mu Bujumbura. Twakura equipe ngaha tugenda gukina i Bujumbura, tukaca turakina tuba ba kabiri umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri tuba ba mbere, turaduga 4e. Haragera igihe uburyo butwankiye tuca tuva i Bujumbura tuja gukina 4e division i Rumonge, tuca tuza kwirotuva kuri obstacle tudashobora gushobora, kuko mu Rumonge twasanze 4e ikina abagabo. Tuca turaba ico ciyumviro cyo gukina championnat nka club, tuca tuja mu ciyumviro cyo gukora academy yatanguye yitwa Nderagakura, irongowe n'uwitwa Timote, ajewe nayiserukira imbere y'amategeko hamwe n'icegera ciwe Bahimana Saidi. Turabakuza, twatanguranye abana 68. Muri ico gihe inyuma y'imyaka 3-4 twararonse abana babiri muri première division, witwa Audace n'uwitwa Hitimana Placide. Ataraja muri première division uyo Placide yaragomwe na academy yo muri Uganda bita KMC, academy yo mu Buganda iramutwara iramurera 3 ans, baca bagomba ko bomuhindurira nationalité, bandungikiye amakaratasi ndavyanka, niho uca bamurungika acaza gukina première division ine. Gushika ubu rero twovuga ko tumaze kuramura abana babiri bakina première division gusa, mugabo turafise ama espoir kuko no mu mwaka uheze twararonse undi mwana akina deuxième division. Mugabo ubu turavye ugwaruka twiko turaramura, mu myaka nk'itatu canke ine tuzoba dufise ugwaruka gwiza cane. Iyo academy Nderagakura igizwe n'imigwi ishika kuri 5, 4 niyo ngaha mu Minago, umwe n'uyo hejeje gukubitwa, mugabo wategereza gukinya na bakuru bawo. Ico intambamye tugenda duhura nazo nuko academy iri mu minwe y'abantu dukora dufite amikoro make, aho usanga tubura naho twokwikora kugira tugure n'ibikoresho by'umugwi. Ariko turashimira Imana, biciye muri FFB twaraparvenye kugura imipira 200 uyu mwaka, 200 kuri academy iri mu ngaha mu Rumonge mu Minago, turaronka n'imipira 10 kuri bajya bari mu Rumonge baje gutsinda. Nuko muri make umwidondoro wa academy umeze kugeza kuri isa. Ikimoje gukora nawe tuzite gute ko haje kuri nkino, tuzite ko ari nkino ziki? Iyi ni championnat twebwe twise championnat minime U13, ni championnat minime U13 aho bidufasha kudetecta abana kugira tubone abashoboka, hanyuma bidufasha muri ya ntumbere yo gutegura championnat inter academy, aho tuzotwara abana twa selectionye muri iyi champion iri ngaha, kuko iyi champion ikoreshwa na twebwe nyene bene academy. Mbeko mu makuru twagiye turaronka tumise ko aha muri Rumonge yose tahandi hantu haba championnat z'abana, mbe dufate ko ishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Rumonge ryoba atacyo bafasha.
twebwe muri make twavuga yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rumonge icyo dudufasha ryadufashije agrema kugira tube agreye muri association hanyuma tube reconnu au niveau ya FFB. Ikindi cyo ibyo dukoresha haba muri championnat naho yitwa ko ari championnat ya association Rumonge, imipira ni twebwe les membres de l'académie tuyigura, les arbitres ni twe tubahemba, gusa association iradufasha validation des cartes kugira abana tubabike tuzi ko arabi wacu. Icyo chama championnat y'abana mu Rumonge mu ntara yose yiva igagera championnat ya minime U13 iba ngaha muri zone Minago yonyene, nta handi iba no ku cicaro ca association nta championnat ya minime kuva association itangura nta championnat ya minime yigera iba. Uravye umupira w'amaguru kuva mu kwikina gushika n'ubu karaba ko imigwi y'u Burundi hamwe no mu giserukira gihugu vyubatse, utanga umupira w'amaguru uhereye mu bana hari cyo zifasha igihugu cy'u Burundi. Uravye equipe nationale mpere hejuru, uravye equipe nationale yacu ni equipe nationale ubona yuko ari equipe nationale ikirakura, byasaba yuko bubaka umugwi bahereye hasi ku ntango muri aba bana nyene kugira dushike ku rugero nyago. Ico gituma natwe twihaye iryo hangiro bikunde canke bitebuke mu myaka nk'itatu canke ine muri U17 turizigiye ko tuzoba dufisemo n'abana 3 canke 4 bavuka ngaha mu Minago. Kuno munsi uravye neza na neza mwavuze ko ari mwe mwatanguje no higanwa, ariko hoba hagomba abandi kuza bagashamwe imitaye bakabafasha, eske imiryango iba yugo? Twebwe n'ubu turica semerera, imiryango iruguruye ko ari we wese ashobora kuza akagira ico dufashije kugira duteze imbere urwaruka tuvyure impano z'abana bakiri bato. Nta kajambo bavuga naco cyane kubijanye na Federation FFB mu Burundi, kuko kuri Federation nga mu Rumonge twamaze kwa tunumva ukungene bihagaze. FFB yo naco mwamuyisaba kugira none avuga ngo bafate umugongo. Twasaba nyakubahwa generale president wa FFB yuko niburi buriyo tugendera akaraba izitara ziri ngaha mu Minago naho ziri kure y'igisagara, hanyuma Federation ikagira icidufashije kugira izitara ntizitakare na rijya zaronsa abafurura iyo mpano zironka abavomera iyo mpano.